Ndasubiye kuramutsa abakunzi ba televiziyo Renaissance n'ugenda bahani kaze muri makuru twabateguriye kuri uno wa 2025 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2019 turi ku munsi wa kabiri sangwe kaze muri makuru twabateguriye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko ya Libera Mfumukeko ari kumwe nabo bakorana barabandanya kwagirizwa n'abashinga amateka ba Afrika y'ubuseruko ko bafise uruhara mu inyuruzwa y'amafaranga y'uwo muryango. Abashinga amateka bagasaba ko hatoba ukudahanwa muri iyo dosiye bisunze amatoza yabaye mwaka wa 2017. Nyuma y'urubanza rw'ikibiriraho rwaciriwe imyaka ibiri yo gufungwa abanywanyi 9 b'umugambwe CNL bagatogwasa hari muri komine ya Nyabiraba mu banonosoye ibijanye n'amategeko bemeza ko batatangajwe n'iyo ngingo uko ubutungane uno munsi mu Burundi busigaye bukorana ko kugira bushimishe ubutegetsi buhari. Amashamba nayo cimeza mu ntara z'umanuko na cyane mu ntara ya Bururi arashobora kuzimangana hamwe hatagize igikorwa mu maguru masha kuva mu mwaka wa 2016 gushika uno munsi intara ya Bururi imaze gutakaza amahegitari agera ku 3,000. Murakurikira ikigwa cyakozwe n'ishiramwe ry'abagenzi bibidukikije. Izi ni zimwe mu nkuru zigize ano makuru mukanya ni Donito. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru nayemeje kubabwira inama nshinga amateka y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko isaba abashikiranganje bagize uyo muryango gufatira ibihano abatwara uwo muryango badasize inyuma. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Libera Mfumukeko abashinga amateka bisunze isuzumwa ry'abahinga ryagizwe gushika ku itariki ya 30 ruheshi umwaka wa 2017 babagiriza rero kunyuruza amatungo y'uwo muryango. Ivyo umunyamabanga mukuru Libera Mfumukeko yamiriza. Tubibaze mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye. Nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru The East African gikorera muri kano karere mu nama yabo y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abashinga amateka ba Afrika y'ubuseruko bisunze icegeranyo c'abahinga bagize isuzumwa ry'inge n'amafaranga yakoreshejwe. Umugwi ukurikirana ibijanye n'ubutunzi muri iyo nama nshinga amateka wagiriza ibiro by'umunyamabanga mukuru wa Afrika y'ubuseruko ko bitashoboye gusigura amafaranga ngana n'umuriyoni 1,880 vy'amadolari yari mu bikoresho vyari kugugwa bitabonetse cyo kimwe n'umuriyoni 1 w'amadolari utazwi irengero. Amahera yarategekanijwe gukoreshwa na Afrika y'ubuseruko mu mwaka w'ibihumbi 2016 n'umwaka w'ibihumbi 2017 yangana n'imiliyoni 106,500 y'amadolari y'abanyamerika, ariko imiliyoni 63 nizo zakoreshejwe. Kubw'ico kinyamakuru The East African mugwi ukurikirana ibijanye n'ubutunzi muri iyo nama nshinga amateka usaba muri ubwo bunyonyezi kw'abakozi ba kera n'abubu batungwa gatoke muri ubwo bunyonyezi no kudakoresha neza itunga ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bohanwa. Abashinga amateka bakababazwa n'ingene abajejwe gufata ingingo bihoza kubibera muri uwo muryango. Ibiro by'umunyamabanga mukuru wa Afrika y'ubuseruko ntivyatevye kugira ico bivuze kuri ivyo bagirizwa. Mu itangazo ryo kuri uyu w'Imana ivyo biro by'umunyamabanga wa Afrika y'ubuseruko bimenyesha ko ivyo bagirizwa atashingiro bifise, bakemeza ko ataco batakoze kugira bakorere mu muco no gutunganya neza amatungo y'umuryango w'akarere. Ano makuru tubanarize mu bijanye n'ubutungane abanywanyi 9 b'umugambwe CNL bagatogwasa babarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva mu ndwi iheze bakaba baciriwe urubanza rw'ikibiriraho bacibwa umunyororo w'imyaka 2. Abo ba CNL bagirijwe kuba baraturiye ingoro y'umugambwe wabo muri komine ya Nyabiraba. Kugumushingwa manza Siriake nibitegeka ngo nta gitangaje mu gihugu gitwaza nako umukazo uko ubutungane weza ugakurikiza ivyo uriko arategeka ashaka tumukurikire. Ingingo nk'ijya y'ubutungane no kuyiraba mu buryo bw'intwaro y'igikenye isanzwe iri mu gihugu c'u Burundi, kubera y'igihugu gitwajwe igitugu nkuko biri muri kino gihe. Inzego zose z'igihugu ziba ziriko zikorera umuntu umwe wenyene aba ariko aracinyiza abanyagihugu. Bwabo butungane yaba parlement canke yaba le pouvoir exécutif bose bariko bakora kugira ngo uwo muntu ivyo agomba bibe mu ngiro.
nimba ushaka kuvuga ati mbega Burundi buzoba bumeze gute ejo mu ntwaro y'igikenye urondera kumenya icyo ubutwara igihugu yumvira, nturabe amategeko icyo avuga, nturabe ibwirizo shingiro icyo rivuga, urabe icyo uwo muntu yifuza ko nico kiba. Hanyuma rero urumva iyo ngingo nk'iyo woyishira muri ubwo buryo bw'intwaro y'igikenye iri mu gihugu cy'u Burundi, aho ivyo umukuru w'igihugu ashaka, ivyo umugambwe wiwe ushaka ari byo bikorwa, mbere ndetse n'abandi bantu bose baba bari bamukikuje bitwa ko bakorera igihugu, baba bariko bakorera ugushaka kwiwe. Hanyuma ikindi kibazo kihari n'ikibazo c'uko abantu bihenda, barihenda kwibaza yuko intwaro y'igikenye ishobora gukurwaho biciye mu buryo bw'amatora. Mu gihe tugezemo no munsi nta matora ashobora kubaho ahuye n'amategeko neza, ari mbarinda bivuge mu gifaransa ari crédible, ari libre et transparente, bimeze gutya. Simbona ingene Nkurunziza ashobora gutegura amatora bimeze uko bimeze uno munsi, hanyuma akavuga ngo hari undi muntu yatsinze atari we canke atari washatse akamuhereza ubutegetsi, ntibishoboka. Abakuru b'imigambwe itavuga rumwe na leta bari bakwiye kuva mu gacerere bakiyamiriza itotezwa ririko riragirirwa abanywanyi babo n'ubunyene mushingwa manza Siriake nibitegeka. Ahubwo ikintu gitangaje gusumba ibindi nukuntu abo bantu bicwa bo muri opposition bicwa, abantu bafungwa, ariko abo bitwa ko bakwirikira bakinumira. Ico nico gitangaje gusumba ibindi byose. Bigatuma nibaza ati mbega abo bantu ntibifuza gushikira ubutegetsi gusa ariko atari ku nyungu z'umunyagihugu, kuko atiyumvira ku nyungu y'umunywanyi wiwe uno munsi, simbona ingene azo kwiyumvira ku nyungu y'umunyagihugu asanzwe ahubwo atari n'umunywanyi wiwe jo nimba azoba yashikiriye ubutegetsi. Tuanaye n'amakuru twabateguriye mu gihe hasigaye amezi make ngo amatora y'umwaka w'2020 atangure mu Burundi. Mukuru w'inamashinga amateka Pascal Nyabenda ahamagarira abari mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi kumera amagabo kugira bacungere neza umutekano w'igihugu n'abanyagihugu. Ivyo akaba yabivuze ku munsi w'Imana mu munsi mukuru w'Isakaramentu Geranda. Tumukurikire. Mukuru w'Isakaramentu Geranda babitwigishije ababigenewe, ariko je ico novuga nuko nkuwemera nk'umukristo w'umukatolika umuntu abona neza yuko Yesu Kristo yashatse kugumana natwe kandi akagumana natwe mu bimenyetso bitadutera ubwoba, ibimenyetso bisanzwe ari byo twahimbaje uno munsi, ari nago rugendo tuvuye kugira. Nagomba kandi gushima ukuntu runo rugendo rwari rutunganije, ngashimira cyane cyane abashoboye kurutangura bakongera bakanarurangiza, kuko ngira ngo hari habo byo byagoye ntibashobora kururangiza, mugabo turabona yuko hariho abashoboye kurutangura kandi bakanurangiza. Mwavuze rero muti nje kubashikirira nyine icubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo mumenyeshe ko mumukengurukira. Nanje ndabemereye yuko ubwo butumwa nza kubushikana kandi atagihindutse, nza kubushikana uno munsi nyene guruka, kandi ngashimishwa no kubona abajejwe kwivuna abansi, abajejwe umutekano twunamira Imana, dushira imbere Imana. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye mu buzima bw'igihugu. Ngashima ukuntu numvise mu gisirikare mu gipolisi yuko ijambo ry'Imana rishigwa imbere, ryigishwa. Ni ibintu bikomeye cyane kubera ko ibikorwa mujejwe ibikorwa bihambaye, ibikorwa bikomeye. Byumvikana ko umuntu kubyiwe, umuntu buntu ntiyo vyishoboza adashobojwe n'Imana.
Tuanane makuru twabateguriye leta y'igihugu cy'u Rwanda herutse gusaba ubutungane mpuzamakungu gufasha mwihagarikwa y'abarundi bagirizwa kuba barakoze ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi muri ico gihugu kibanyi. Mu kiganiro c'abavugizi b'ubushikiranganje butandukanye mu mpera z'indwi iheze, umuvugizi wa leta y'u Burundi yamesheje ko ata barundi aramenya bakoze ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kirondera icitwazo kugira nigitange abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi basanzwe barondegwa n'ubutungane. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Kwigenekezo ryandwi ruhesha no mwaka umushingwamanza mukuru wa Republika y'u Rwanda Jean Paul Mutangana yasavye abajejwe amatohoza rwego mpuzamakungu ko bosohora imitahe yo guhagarika abarundi bikekwa ko bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ivyo yabishikirije mu gihe mugenzi we Dr Serge Bramens asanzwe ari umushikiriza amanza mu ishirahamwe mpuzamakungu mpanavyaha kubijanye n'ubwicanyi yari yagende igihugu c'u Rwanda. Abacitse ku icumu mu ntara y'ubumanuko isanzwe hano rube n'igihugu c'u Burundi barashinga intahe bemeza ko abarundi bo mu bwoko bw'abahutu barimwo abari bahungiye muri ico gihugu hamwe n'abandi baje bakava i Burundi bagize uruhara rudasanzwe mu kwica urw'agashinyaguro abatutsi baba muri iyo ntara. Bamwe muri bo mbere ngo baranababaga bakabakuramwo imitima bakanayirya. Umushikiriza amanza mukuru wa Republika y'u Rwanda amenyesha ko igihugu c'u Burundi atabushake bwa politike gifise bwo gufata abakekwa kw'ico caha. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu cabereye mu Muyinga kuri wa gatanu w'indwi iheze yamiriye kure ivyo vyagirije by'ubutungane bw'igihugu c'u Rwanda. Ico cyaha cy'ubwoko cyabaye Rwanda mu mwaka w'1994 ufashe imyaka tugezemo imyaka 25. Ikibazo cyabukuwe n'amakungu yose, ikibazo rero leta y'u Burundi ishobora kwibaza iti mbega u Rwanda rero kimenya ko hoba hari abarundi bagirizwa ihonyabwoko. Nico ni ikibazo murakuze iramuco bigamije. Ikindi kintu umuntu yakwibaza na ya sentare mpuzamakungu CPI yari ikurikirana ikibazo cy'u Rwanda yakorera yarusha umenga inyuma yari yayitumye isa n'iyaheze none ivyo bintu bicu. Nibaza ko rero muri iyo ntumbero mu bifata no kugira ngo nabo baronke ico bosa n'abagize Uburundi. Murazi yuko tuma dusaba yuko abatembagaje ubutegetsi babatwa amazi bubatanga akanyere ubutungane. Leta y'u Burundi isaba yuko abarundi bavuga amaboko mu bwonko bana butahuka. Nibaza ko nabo ngira ngo kumure bagira abo aragira kandi basana n'Uburundi baki mu myaka kimwe cy'abakize kukingira muri yo zo bintu bafata nawe uri bwoko twebwe aho tugeza abarundi nabo tuzi ko twabaye. Uwo muvugizi wa leta y'u Burundi nahavuga gutyo mu mwaka wa 2008 leta y'u Rwanda yashikirije urutonde rw'abarundi 370 yagiriza ko baba baragize uruhara mu ihonyabwoko ryo mu 1994. Ico gihe na leta y'u Burundi ikaba yaramenyesheje ko igiye kwiga nimba ivyo vyagirije bishemeye maze iheze bishikiriza ubutungane. Kubona naho ngo leta igira icitwazo imyaka iheze abakoze iryo bara badakurikiranywe ngo nta shingiro bifise kuko icaha c'ihonyabwoko kitagirwa ikigongwe. Ivyo bivugwa n'umushingwamanza Siriake Nibitegeka. Jewe nibaza yuko ari ibintu byo kwirengagiza ukuri kubera Prosper Ntawugwamiye n'umuntu yize amategeko arabizi neza yuko ivyaha vy'agahomera munwa bidatigihe. Ku bindi vyaha bisanzwe hariho umwanya uheze bavuga ati umuntu agikurikiranwa kubera umwanya waheze, ariko ku vyaha vy'agahomera bunwa ni ivyaha bitigera bitigihe na rimwe. Naho heri imyaka 100 naho heri imyaka myinshi cyane ingana gute umuntu yakoze ibyaha nk'ivyo arakurikiranwa n'amategeko. Ivyo no hakaruriro ku vyaha vyakozwe na regime nazi mu gihugu c'Ubudagi. N'uyu munsi ivyo vyaha biraca kurikirana kandi aheze imyaka myinshi cyane. Rero nibaza yuko ivyo yavuze yagomvye nyene kesha n'igihe bari kubabwira abanyagihugu kuri abazi ko batabitahura bagapfa kuvuga gutyo mugabo we ndazi ko abizi neza yuko ari ibyaha bidashobora gutigihe. Ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka wa 1994 ryahitanye abatutsi barenga umuliyoni. Abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bari barahungiye muri ico gihugu bagumye batunga urutoki n'abacitse ku icumu ko boba baragize uruhara muri ako kabi kabishe k'ihonyabwoko.
Thierry Bigirindavi arakenuye amakuru tubananize mu bijanye n'ibidukikije na nababwiye amashamba cimeza mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu na cyane cyane mu ntara ya Bururi arashobora kuzimangana hamwe yatagize igikorwa maguru masha ibyo biri mu cegeranyo cyakozwe n'ikigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije aho cerekana ko kuva mu mwaka wa 2016 gushika muri uno mwaka turimo intara ya Bururi imaze gutakaza amahegitari ibihumbi bitatu ikomine ya Vyanda ikaba iza ubwa mbere aho yonyene imaze gutakaza amahegitari ibihumbi 2 ivyo bigaturuka ku banyagihugu bigarurira amatongo barondera uragiro no gucana amakara. Mamere Sabushimike umuhinga mu bijanye n'ibidukikije akarongora n'ishira hamwe y'abagenzi b'ibidukikije ahamagarira leta kugarukira aya mashamba afitiye akamaro kanini abanyagihugu. Bogerewe n'abantu imiryango amajana 3 no kuvuga iyo miryango irimayo iyo miryango yarubatse inzu iragirayo barahiga barasenya baraca imbaho baraca ibiti oya nta kintu barisigariza iryo shamba rikaba ryagererewemo n'abantu ikigo BP kibona ikigo UNCN kiri ngaha abajeje intwaro bari ngaho bikaba ari ibintu bibabaje gose nta kintu na kimwe kitugarije iryo shamba cimeza rya Vyanda ryarimwo ingongo ryabika amazi ryarimo amasoko y'amashuha ryarimwo imamfu ryarimwo inkoto ku bwoko bw'itunga ryinshi ritari rike ku binyabuzima no kubidukika wande y'ivyo bintu ugashirako imiriro ya Nyakanga umva rero yuko inkwirikizi ari mbi cane ubuhombe ku gihugu c'u Burundi ubuhombe ku binyabuzima ubuhombe ku bamukerarugendo boje kuri ayo mashamba gutemberera ayo mashamba bakinjiza amahera y'agaciro garagwa buzohava buza ihindakurika ry'ibihe ubushuhe ayo mashamba rero arakwiye agasubizwa imbibe z'ayo mashamba tubigarutse kuri iryo rya Vyanda rero ntiryugarijwe nabo barigerereyemo gusa ryagiye riragabanuka guhera ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu bihumbi 2011 ryarivana ku mahegitari ibihumbi 4,500 ririshira ku hegitari ibihumbi 3,900 atawumenye impamvu. Ni nana makuru twabategurije cyo yasozera kandi abashimiye mwese mwariko muradukurikira naho butaha.